guserukira imigwi igenga ijeje by'agateka kazina muntu mwagiye murahanahana ivyiyumviro mwerekana ingene iyo migwi ikora mu bihugu 11 biri mu karere ka Afrika yo hagati. Mbega mu bibazo mugenda murahura navyo nibihe bikuru mugenda murahura navyo, ni gute mu bitorera inyishu kugira ngo agateka kazina muntu kabandanye gatsimbatara muri ivyo bihugu? Icyambere twahuriye ko nuko twasanze ko imigwi yose ijoro agateka kazina muntu itari ku rugero rumwe. Hariho imwe imaze gushiraho uburyo bwo gutora umuti ku ngorane ziba zibaye ku buryo bunyarutse, n'izindi zigihura n'ingorane zitandukanye. Ariko igikuru twabonye duhurira ko kindi nuko muri ibi bintu vyo gukinga hakiri kare imbere yuko icaha kiba, twasanze yuko umugwi wose wogira inguvu kugira ngo ushireho igice canke umugwi ujejwe gukinga ivyo bintu, gukinga ko ikibi gikorwa. Ica kabiri twabonye kandi twanahurije ko nuko twasanze bisaba ko iyi migwi iza irakora by'ukuri ibanje gutahura neza ibiba vyarabaye imbere yuko ikintu nk'icyo gikorwa, kuko araho usanga bavuze bati hakozwe agateka kahunyanzwe muri iki gice, mugabo ugasanga abantu baravye ibituma vyo mu gihe ca vuba, ntibarabe ibindi bituma vyo mu gihe ca kera bibashobora kuba vyatumye icaha nk'icyo gikorwa. Ivyo rero bikaba vyodufasha kugira dushobore gukinga neza ivyo vyaha biza birakorwa. Ikindi twumvise kandi kinahambaye, baduhanuye kandi natwe twabonye ko bikenewe ko tutoza turakorera kukujanirana, bimwe bita sensationnel, kugira ngo umuntu ntiyumve ikintu hanyuma ngo ace ajana nyabahururu, ahubwo bisaba ko umuntu abanza gutohoza neza, akamenya icakozwe, akamenya niyo cabereye n'icatumye icaha nk'icyo gikorwa, hanyuma tugakora ibishoboka vyose kugira ngo ntituze turashika kugira ngo dufashe gukora ari uko icaha camaze gukorwa, ahubwo tworaba ingene twokora ibishoboka vyose kugira ngo dushobore kwigisha canke dushobore gufasha gukingira imbere yuko agateka kazina muntu gahungabana. Iki cadufashije rwose kuko twashoboye gutahura neza ingene abantu bashobora gukinga ivyokorwa kugira ngo umuntu akinge ko agateka gahungabana imbere yuko gahungabana, kandi vyoboneka neza gusumba. Twasanze UBurundi buri ku ntambwe nini nziza cyane gusumvya izindi. Nibaza ko mwavyumvise, hariho abo n'amakomisiyo batarayashiraho, imigwi itaraba, hari ibihugu bimwe bimwe batarashiraho imigwi, hari ahandi naho bayishizeho hama baca barayihagarika, hari ahandi iriho mugabo idafise na ya statut B, yaronanse kuvuga statut A, hari ahandi iriho mugabo kugira ikore raporo barinda kwibwira ivyo yandika. Nibaza ko mwavyumvise, hariho ahandi migwi iriho mugabo badashobora kugenda ngo barabe aho abafungwa baba batabanje gusaba uruhusha canke ngo barubemerere canke barubankira. Ivyo binibaza ko ico gishobora kuba kirimo mu vyatumye abantu baza mu Burundi, kuko wabonye ko vy'ukuri mu Burundi twe tuteye ku ntambwe yo hejuru gusumvya abandi bose.